Abakunzi b'ibiganiro byacu turabaramukije, tubaza ko mumeze neza, natwe tumeze neza cyane. Uno munsi twaramutse turiko turagenda dutembera hano nyene mu gisagara ca Bujumbura, neza kwibarabara rya Musaga. Dusanzeho umusore, sinzi ko ari umusore cyangwa umugabo ashajije, ameze neza, we nguvu akomeye, tubona ko akora ibiteza imbere igihugu vyo kuzibira ibinogo biri kuri iri barabara rya Musaga. Yibwire abariko baradukurirana, turashaka kutubwira amazina yawe. Nditwa Ntakirutimana Sadiki, nkaba mba ngaho kujya mbere rya Musaga. Nkaba ndubatse, mfise abana batatu. None Sadiki, wiyumviriye gute canke vyatanguye gute kugira ngo ufate ingingo yo kuzurazibira ibinogo mwibarabara? Kuko turabona yuko uragerageza uko ushoboye, naho mu nyuma hasubira hakamera nabi, usanura. Vyagenze gute? Wavyiyumviriye gute? Ndatanguye kubona nkajya kujya mbere haraheze cyane, harimburutse cyane biteye n'umuvo. Ebana ku buryo hamwe imodoka usanga ikubita mu runogo, ugasanga nk'ivyondo biriko bija ku mpuzu z'abantu, ugasanga ni ngorane. Ico gihe niho ndace ndiyumvira, ntangura ndashiramwo nyene, ndashiramwo ibivu, ndiko ndashiramwo ibivu kugira ico kinogo ndakizibire. Ndabona haje umuntu yari mu modoka amaye senkisa, zanumambwiye ati ngo zibira ngo nakiriya, ngo nkagaruka ngo ndakongera yandi. Mvuga ati reka nzibire, n'abandi nyene bacaguma bavuga uko nyene ati ngo ugende uzibire nakiriya, hari ikinogo gikuze cane gose. Ndiko ndakizibira, haraza n'abandi nyene baza barampa desa. Guhera aho rero niho ndaciye nguma ndiyumvira, kuko nta n'akazi ndarifise. Mvuga ati burya ndoza ndazibira nk'uko ndoza ndaronka nayo gufungura. Guhera ico gihe rero niho ndaciye ntangura kuza ndazibira, baca baza barampa desa senkisa. Guhera rero ico gihe niho ndaciye mvuga ati nta kandi kazi mbona ndoshobora gukora mu gihe ntagafise, reka sindicare nje nguma mbandanya nzibira n'ibindi. Niho mpamvu ndaciye nguma nzibira hose, nza ndatsumburuka ndondera amabuye kugira ndabe ukuntu vyogenda. None usanzwe nta kandi kazi usanzwe ufise ukora? Nta kandi kazi vraiment, nakanyene ndaciye nguma nkora akanyene, ncanguma ndavuga ati reka je ngume mbandanye ubunyene, n'Imana yafashe izompa akazi niyo vyakunda. None kuva utangura kuzibira ibinogo gutya muri aya mabarabara, hari ikintu c'akarusho urabikuramwo canke hari abantu bariyumvira kugushigikira? Yego, hari igihe nk'umuntu ashobora kwiyumvira akaza usanga antwaye nko muhiri wiwe, ugasanga aranguriye ifanta, bigenze neza, nkaca ashima ivyo nyene yabampaye, usanga bimeze neza. None muri make uyu mutima wo gukunda igihugu, kumva ibinogo biri mu mabarabara biguteye uruhagarara muri wewe, kumva wofata umwanya wawe n'inguvu zawe ukaza ukazibira, mbega uwo mutima by'ukuri sikumengo si umutima usanzwe, wumva we biza gute kutameze nk'abandi? Je vraiment nuko nyene nagenda ndumva binjamo, mu bisanzwe nagenda senga. Mu gihe mba ndiko ndasenga, barashobora n'abavugishwa kuza bakambwira ati we nugu umusenga Imana kugira uzomere neza. Niyo mpamvu nanjye ncanza ndakunda na nyene gose, ugasanga bigenze neza, kandi n'Imana nayo nyene iragaruka ikampemba ikangirira akantu. None nk'abariko baradukurikirana bakunda ibikorwa byawe, kuko ndazi hari abantu baba bamaze kukubona, kumbure hari n'abandi bagucako barengana, bidashoboka ko bahagarara ngo bakuvugishe, canke bidashoboka ko bamenya aho bashobora kugutorera canke akanimero kawe ka telefone. Mbega iciyumviro cawe ku bakunzi bawe n'abagukurikirana uno mwanya ni ca? Je mu bisanzwe nuko bogerageza bakagira ico bonyungura, nanje nkaraba ukuntu vyogenda. Mu bisanzwe nk'ibikoresho birangora, nk'amabuye yahora yangora kuko hari igihe ndayakura kure. Ndasaba yuko bompa nk'akantu nkaza ndabikoresha kugira ngo amabuye yaze yaranyorohera kuzana. Uvuze amabuye gusa, none isima yo ukoresha yoyo uyikura he? Isima hari igihe nk'umubosi nyamba mpaye nk'ibihumbi, hari igihe ndonka nk'itombora ampaye nka 20, ndakoramo nk'ibihumbi 10, mvuga ati reka ngura agasima shiremwo ndabe ko vyogenda neza. Ko urya aba yampaye asanze ndahakoze neza caryoherwa, ugasanga bigenze neza. Mba nkeneye na nyene ko aryoherwa kugira abone ko amahera aba yampaye ko yakoze ibintu vyiza.
Sadiki reka turangize tugushimira kandi tugutera intege kuri uno mutima wo kwitangira igihugu ugira akajambo kanyuma ubwiye abantu bariko baragukurikirana hama utange n'akanimero ka telefone baba abantu bo muri leta baba abantu basanzwe bifuza kugushigikira cyangwa kuko uraboneka vy'ukuri naho woronka akazi kandi gatandukanye n'aka ko gakorana n'umutima mwiza kagakorana n'inkomezi zawe zose kandi cyane cyane mu bintu bijanye no guteza imbere igihugu akanimero ka telefone abantu bashaka kugutorako canke tuje tugashira hano nyene kugira abantu bose bakabone urashaka kukavuga cyaka ifone ni kuvuga inimero bishoboka sinzi ko ziwanye ndozitahana kuko akiwanje karazimiye ari mugandi ko ndarondera bishoboka cyo ndabanda gafise mugabo agomba kundonera mbaha nyene aho kujya mbere babajije udukanye hajya kujya mbere mu gikoto ku rushengero rw'abapentekote niho mba niho muhira naho maze umwana ati wa muntu aharakora mwibarabara boshobora kundonka canke ngaha mwibarabara iri rya Musaga kuko ndarikunda kwikoramwo cyane nuvuga kugeza uno mwanya nta telefone ufise ifone ndayifise umurongo niwo ntararonka kubera barayivye ifone yanje barivye telefone nukuvuga rero umuntu ntashobora nta n'iyindi nimero wo mubana canke yo muvukanye canke zirahari mukantazo ku mutwe kandi Okay, none reka ntaco umuntu yoshobora kugira ico ashatse gukora urasigarana nimero yacu hama twokubwira mu gihe hagize ikintu cabonetse kuko nta hava ikintu cyose coboneka nibaza ko ataho hava avuga ngo arakiriye kandi ari cyo gufasha wewe.